Attention ali Arda Güler comeka pasi birakomeye ayakora amakosa witwa Kylian Mbappe akora amakosa ikarata y'umuhondo kuri Kylian Mbappe ikarata y'umuhondo kuri Kylian Mbappe ikarata y'umuhondo kuri Kylian Mbappe koza amakosa ari umugabo witwa Kylian Mbappe la kubisa umuntu kabisa Kylian Mbappe hariya imishwani iraduka bashobora kuba bagiye muri VAR kuraba niba Kylian Mbappe atameretse ikarata itukura Kylian baba ino ikarata itukura ni ikarata itukura kwa Kylian Mbappe ikarata itukura kuri Kylian Mbappe ikarata itukura kuri Kylian Mbappe ikarata itukura let's card kwa Kylian Mbappe ikosa koze Kylian Mbappe rimuviriyemo ikarata itukura hariya Carlo Ancelotti itashora ibinini hariya arabigotomera Real Madrid we ikarata itukura kwa Kylian Mbappe ikosa kore witwa Antonio Blanco ikarata itukura kuri Kylian Mbappe kabisa hariya kozi kosa kabisa witwa Kylian Mbappe kozi kosa kabisa Kylian Mbappe hariya ikarata itukura kwa Kylian Mbappe hariya ikosa kore witwa Antonio Blanco umuhagarikizi Soto Gladwell yabanje kumuhereza ikarata y'umuhondo maze muri VAR baramuhamagara baramubwira bati iri kosa Kylian Mbappe akoze rimerita carton rouge ikarata itukura kwa Kylian Mbappe hariya ibiharuro hariya biragwira kwa David Ancelotti yasubiriye Carlo Ancelotti ikarata y'umuhondo kwa Kylian Mbappe nako ikarata itukura kwa Kylian Mbappe amaze kwasohoka Kylian Mbappe asohoka ku munota 40 asiga bagenzi biwe ari 10 mu kibuga Kylian Mbappe yagurisha umugwi kabisa Kylian Mbappe munota 40 Real Madrid ubusa nako Real Madrid kimwe Deportivo Alaves ubusa attention Rodrigo Goes comeka pasi moja mbili tuzogurukana kwa Kylian Mbappe Kylian garukana kwa Chomeni korokana ku bwenge garukana kwa Federico Valverde Lico comeka pasi kwa Arda Güler comeka pasi kwa Ndu Kamavinga attention Ndu Kamavinga show golazo Master ijana 159 moto nziza moto inyaruka nk'umuravyo moto ifise ubukomezi budasanzwe Real Madrid Ndu Kamavinga Oha Motos inyishu mu kwiyunguruza Kenya pasi igihumbi Kenya pasi 2000 Kenya pasi 3000
Ardagulera bagiriwe icyizere cyo gutangura mu kibuga no munsi. Comeka pasi kwa Valverde, garukana kwa Ardagula, comeka pasi kwa Edu Kamavinga nyure, rakuri kopora, rakura misile, rakura bombe, rakura Hiroshima Nagasaki umunyezamu Jesus abona chini yabonye. muri Ora Motors gura moto isharizwa, moto idasaba ibitoro. Edu Kamavinga n'umufaransa agendana imyaka 22, apima 168, agendana metero 1 na santimetero 82, yitwa Eduardo Selmi Kamavinga Kamawo, takamuzani ry'amari ya kipe twere Madrid ku munsi wa 36. Real Madrid tereka mu gol gambere ku munsi wa 34.